uyu wa gatano umushikirangaji wa mbere Nestor Ntawuntu yaragize urugendo mu ntara ya Butanyerera na Buhumuza mu ntumbero yo kwirabira aho ibikorwa bigeze byo gutunganya no gusanura inyubakwa ziranguriramwo imirimo y'ibisata bitandukanye byo mu makomine no mu ntara. Nestor Ntawuntu akaba yamenyesheje ko yasanze mu makomine ya Ngozi, Kirundo na Muyinga ibikorwa byo gusanura izo nyubakwa abigeze kure. N'inkuru ya Lize Larissa Yubiri. Ugo rugendo umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntu yagize mu ntara za Butanyerera na Buhumuza rwari rufise intumbero yo kwirabira aho ibikorwa bigeze byo gutunganya no gusanura inyubakwa zirangurirwamwo imirimo y'ibisata bitandukanye byo mu makomine no mu ntara vyaba ibimaze gushigwaho canke ibitarashigwaho. Nestor Ntawuntu yamenyesheje ko muri rusangi muri komine ya Ngozi, Kirundo na Muyinga yasanze ibikorwa bigeze kure. Muri rusangi rero yaba mu ntara ya Butanyerera cyane muri komine Ngozi, yaba mu ntara ya Buhumuza ahangaha muri komine Muyinga no muri komine Kirundo nyene muri Butanyerera twasanze ibikorwa bigeze kure. Ku mahera ya mbere twari twabahaye ashika miliyoni ya 500, turabona ko abakozi bariho bariko barakora kandi baronse ibiro bakoreramo kandi ibikorwa biriko bigenda neza. Bariko rero batera baheraheza ibindi bikorwa ku zindi miliyoni 500 twahaye buri ntara yose kugira ishobore kubandanya ikora izo nyubako. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko yasanze hari bisata bimwe bitagira ibikoresho, mbere hakaba hari n'inyubakwa zimwe usanga zidafise uruzitiro. Kuri ivyo Nestor Ntawuntu yamenyesheje ko ari vyiza ko izo nyubakwa zikingirwa. Ikindi twabonye nuko hariho ibisata bikibuze ibikoresho, yaba intebe ndetse n'imashine nyabwonko, navyo nyene bica bisaba ko tuja kuraba muri leta ico twokora kugira bashobore kuronka ibikoresho bakoresha. Hariho n'izindi nzu twabonye za leta nkuko twari twabigize ko rusansoma, nivyo zitarashikirirwa gukorwa, mugabo bisaba ko tuzironderera uwundi mugambi koko zikatunganywa neza, hanyuma zigaheza tukazironderera ico zikora, kuko ibisata vyinshi yaba byo mu ntara yaba byo mu makomine biriko biraronka aho bikorera, hakagira rero izo ziba zicagutseko kugira tuzoziyumvirire igikorwa cazo. Ikindi twabonye nuko nizi niyo twagiye turazubaka ndetse tuzisanura, hariho izikibura gukingirwa bimwe twita mu gifaransa amaclôture, kugira koko tuzikingire kandi n'abazokoreraho bazobe bafise umutekano ndetse n'ibikoresho byo bifise umutekano. Nestor Ntawuntu yasavye rero abariko barakora ibikorwa byo gutunganya izo nyubakwa ko bonyarutsa gutyo ibikorwa bigahera ku mwanya wategekanijwe. Yasavye kandi abakorera muri izo nyubakwa kuzibungabunga no kuzigirira isuku kugira ngo amazu ya leta n'igihugu bise neza kandi ngo n'abahakorera boroherwe. Mu gisata cy'umutekano nkuko nabamenyesheje mu ncamake, mu gihe hamaze imisi hakwiragizwa ibihuha ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko hari abantu bakwa canke bibwa ibihimba vyirondoka, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yasohoye itangazo aho abeshuza ivyo bihuha, akamenyesha ko bamwe mu bakwiragiza ivyo bihuha bamaze gufatwa, akamenyesha kandi ko abazofatwa babandanya kwiragiza ivyo bihuha bazoshikirizwa ubutungane. Kuri kirede Zihayandi w'Imana, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Gizimisi hasanzazwa ibihuha cyane biciye ku matelefone ku mbuga ngurukana bumenyi ngo hariho abantu bariko bariba ibihimba by'abantu, bagatwara ibihimba vyirondoka ku bashinga ntahe canke ngo bagatwara amabere ku bapfasoni. Ni igihuha rero cyasanzajwe, hanyuma kiratera ubwoba abantu, nuko kibateye ubwoba. Twari hano kugira ngo tubishuze yuko ico kintu atari cyo, ari kinyoma cambaye ubusa. Harafashwe abantu bashika 30 muri nkabo dufate bavuga yuko ngo bibwe ibyo bihimba. Hanyuma muri abo twafashe kandi hariho 6
bariko barafata amasanamu bavuga yuko ngo bariko bafata amasanamu y'abantu bibwe ivyo bihimba. Hanyuma twafashe n'ubundi muntu umwe avuga yuko ngo adandaza ibikwashu kuko bavuga ngo kugira ngo wikingire uwambara ibikwashu. Hafashwe rero n'abandi bantu babiri mu gihe muri quartier runaka mu gisagara kanaka muri village kanaka habaye umugumuko, inyamiramabi n'umwanya wazo kugira ngo zihaseruke zitabare. Hari abantu rero baje kwitambika imbere y'inyamiramabi ngo ntibufatwe umuntu ntibufaturiya nuriya. Abo nyene kubera babujije igikorwa cy'inyamiramabi nabo nyene bafashwe. Abagirizwa nabo nyene hari abantu 9 bagirizwa ngo bagize uruhara ngo mu kunyuruza ivyo bihimba by'abo bantu. Nababwiye yuko ivyo matohoza y'inyamiramabi yashitse ko twasanze ari ibintu bidafise ishingiro. Nagira mvuge rero yuko twahanura bene gihugu ko umuntu azofatwa ari karavuga ivyo bintu bijanye no kwiba cyangwa kunyuruza ibihimba by'umubiri wa muntu muri ubwo buryo azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Inyamiramabi ntizomwihanganira gatoya. Cyo kimwe n'abajya abantu tuzosanga umuntu yambaye ibikwashu ngo ariko arikingira nawe nyene aja muri umugwi w'inkozi z'ikibi. Eka na Pascal Nduwimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika ry'impuwe yatanze ihumure ku bantu aho abahamagarira gushira Imana imbere bakirinda gukurikira ibintazi. Ni mukurikire. Ibice 90% vy'abarundi turemera Imana kandi turemera Imana ko ari irema itanga ubuzima. Igitangaje nuko turamaze imyaka 20 yose donc uhereye no ku ndongozi zacu ugahera kuri nyaricubahiro asenga Imana buri mwaka kabiri, mbere ushaka buri kwezi turafise n'uwa kane wo kwisondesha no gusenga Imana. Rero imugihe rero na nyaricubahiro asenga Imana kandi tukaba twarabonye neza ko mwibwirizwa risumba ayandi yose ibwirizwa shingiro ko twahaye ikibanza ca mbere Imana. Biradutangaza rero vy'ukuri yuko abarundi ahantu twoba ubu duteye mu kwemera Imana turi abakristo ko twohahamurwa n'izo mpemumbi ziza kudusamaza, ziza gutera ubwoba abantu atarufatiro ata mpamvu n'imwe. Ibi turerekana rero yuko ari mpemumbi zije gusa no kudusamaza twebwe abarundi. Nta muntu n'umwe afise yuko ngo yo dukorako aca twambura ibihimba. Twebwe turazitiriwe, abarundi turakingiwe, turarinzwe, turi kwa maraso ya Kristo Yesu, turafise Imana iturinda itukikuje impande zose. Ubu koko harageze ko abarundi ko duhendwa no kugeza naho umuntu ajugumira ngo tugire ibikwashu ibiheko ngo byo tuzigama byo turinda. Twebwe abarundi twashize imbere Imana ni turinda ni tuzitirira niyo iri hafi yacu. Umwigisha akongera akaba n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi Dionise Arakaza mu gisata ca politike n'amategeko we avuga ko ivyo ari bihuha kuko ari inkuru itagira ubuyemanga. Agatera kamo abarundi kudasamazwa nayo makuru atizewe ashobora gutosekaza umubano n'abene gihugu. Ni mukurikire. Bihuha kubganje uko ndavyumva hitwa igihuha cyose niyo nkuru yose itagira icemezo, niyo nkuru yose kugera ino saha canke igihe uyumviye ko idashobora kuronka uyitirira ndavuge ati nije muhinga namaze gukora ubushakashatsi canke amatohoza kuri kino kintu ati rero nasanze arico. Ubu reje kugeza ubu sinari bwinjire mwido nido giye nkuru yuko hariho abashinga ntahe abahungu canke abagabo bashobora kwibwa ibitsina vyabo canke hari abakenyezi bashobora gusanga batwawe amabere yabo. Jewe hanini nakoreye ku co no kwita muri rusangi igihuhi carico. Rero nibyo turashobora kubigaruka ko nkuko tuvyumva
nababwiye yuko ndabifata nk'ibihuha kuko nta source n'imwe officielle yo mu gihugu iragerageza ngo igire gitubarire ngo ibi n'ibi zaba inzego z'umutekano zaba inzego z'intwaro zaba inzego canke imigwi y'abajejwe amagara y'abantu murabona ko atahantu na hamwe baragira ico bavuze ngo ibi bintu vyabaye tutarabiye kuri ivyo byo kuvuga ngo abashinga nawe baratwagwa ibitsina ngo abakenyezi bagatwagwa amabere je no ufata aho canke imvo nyamukuru z'ibihuha nizo zikenewe abantu bagatahura neza yuko imbere yo kumenya ko ikintu ari cyo canke atari cyo bo kwiga iyo ivyo bihuha bikomoka ni bande babikora n'abantu baronderera neza abanyagihugu n'abantu baronderera neza abatware n'abantu baronderera neza abakoresha n'abantu baronderera neza imigwi yariyo yose igize ubuzima bw'igihugu je mfata ko ari abantu babi abantu bafise umugambi mubi wo gusamaza abanyagihugu kugira bahagarike imirimo yabo ingaruka ubwoba ubwa mbere hanyuma ikigira kabiri n'ikijanye no kurangura akazi ntikaba kakigenda neza kuko abantu baca bagakora badafise umutima mu nda birashobora gutuma imigenderanire canke imibano yaba n'abariya itosekara bafatiye kukwinubana eka noneho ibi byaho bibereye bibi cyane birengeye imbibe kuko batanguye kuvuga ngo ababikora cyane ngo n'abakongomani nk'ibyo byonyine murumva ko ari ibintu bishobora gutuma abarundi n'abakongomani ukuntu twari twizeranye ukuntu twabana dukundanye ukuntu twabana duhuza inama n'ingingo none wumva ko abantu gashobora gutera ivyo bihuha hagati y'iyo migwi ibiri y'abantu bava mu bihugu bibiri Uburundi na Kongo numva batabafise intumbero yo gusambura bwa bucuti n'imigenderanire myiza twari dusangana yibutsa abarundi n'ukuri kw'ivyo bintu bidashoboka kw'ivyo bintu bitaba iyo biba ari byo naho byari bifise izindi kano byari gucamo bakabimenyesha bene gihugu ivyo reje ndafata ko ari bihuha kandi ni kimwe mu bantu bari mal intentionné baba marveya bakoresha kugira iki basamaza bene gihugu bareke gukora gute kurangura imirimo yabo ya misi yose nkuko bari bayitegekanije. Turabandanya n'amakuru twabateguriye umuyobozi w'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi mu karere ka Afrika Dr Mohamed Yakub Janab ari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu baragendeye kuri uyu wa gatanu ikambi y'Ibusuma irimwo impunzi z'abakongomani kugira ngo birabire ibijanye n'ubuvuzi buronswa impunzi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu akabamenyesheje ko ubuvuzi muri iyo kambi bwifashe neza. Dr Mohamed Yakub Janab akaba ashima uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwitaho amagara meza y'impunzi. Adrien Sibomana. Urugendo yagize umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi mu karere ka Afrika Dr Mohamed Yakub Janabi muri site Busuma yo muri commune Ruyigi intara ya Buhumuza isanzwe bamwe impunzi z'abakongomani gwarugo kwirabira ko impunzi ziba muri iyo site zironswe ubuvuzi bukwiye. Muri iyo site rero akaba yagendeye ibisata bitandukanye bikorera mu ivuriro ryubatswe muri iyo site nk'igisata bakiriramwe abavyeyi baje kwibaruka ibijanye n'isuku n'isukura n'ibindi bisata bijanye n'ubuvuzi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana akaba yavuze ko ibijanye n'ubuvuzi muri iyo site ya Busuma ivyifashe neza kuko ngo imiti n'ibindi vyankenegwa abagwayi bakenera bihari. Mu bijanye n'amagara y'abantu baragerageje gutunganya neza mu ikambi nkuko dusanzwe tutunganya amagara y'abantu mu gihugu. Kuvuga hari amavuriro twaciye dushiraho amavuriro mato dukurikije amazone yari yaciwe muri ikambi. Imiti yahari ndetse turafashanya na OMS
tugafashanya na MSF Belgique nawe nyene barafise ivuriro nonga kandi hakaba hari hasanzwe hari ivuriro rya Haser gushika ubu abo turungika ahandi nababa baremvye bakeneye muganga mukuru aho naho sikure baca baja mu Ruyigi kandi batwagwa na ambulance bagwayi ntibatama nta kibazo kihari. Umuyobozi w'ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi mu karere ka Afrika nawe akaba yakengurukiye leta y'u Burundi yatanze ikibanza cyo kwakiriramwe izo mpunzi z'abanyekongo aho kandi anakengurukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku bikorwa byo kwita amagara y'izo mpunzi bwerekanye. Muri iyo site nyene abasanzwe bagendana ubumuga bakaba baronkeje udukinga tubafasha kwiyunguruza n'ibindi bikoresho bitandukanye. Uwo mushitsi rero ari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe n'abandi bakorera mu gisata c'ubuvuzi bakaba babandanirije urugendo ku ivuriro rikuru rya Rema ryo muri komine Ruyigi nyene risanzwe rirungikwamwo abagwayi bafise indwara zidashobora kuvurirwa muri iyo site ya Busuma aho kandi kuri ivyo bitaro bace bugurukese igisata cyo kuvuriramwe abana bavuka eka mbere harimo n'abavuka batageze baca baronsa abavyeyi bibarutse ibikoresho bitandukanye nkuko no kwivuriro riri muri site ya Busuma babikoze. Nkuko nari nabamenyesheje umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yitavye kuri uyu wa gatandatu inama isanzwe igira 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania. Muri iyo nama watowe kuba umukuru wo muryango n'umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni akaba yakoreye mu ngata umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto. Ikindi hatangujwe icese ibijanye no korosha uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu mu kuriha amahera ku rugero rumwe kumbibe mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ni nkuru ya mugenzi wacu intumwa idasanzwe ya radio na televiziyo by'u Burundi mu gihugu ca Tanzania Patrick Giramahoro. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku ncuro ya 25 yabereye iyarusha mu gihugu ca Tanzania yatangujwe n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango harimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Muri uwo mwiherero batoye kandi uzorongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko mushasha akaba ari Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda. Muri iyo nama uwatowe kuba umunyamabanga mukuru wa EAC Patrick Stephen Bundi n'abandi bagize ibiro vy'ugo gwego bakaba bagiye barahiye imbere y'abakuru b'ibihugu n'abitavye iyo nama kuzorangura amabanga bajejwe bubahirije amategeko y'uwo muryango. Bahejeje kugira umugigwa wo kubisikanya hagati y'urongoye umuryango wa EAC mushasha Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda na William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya ahejeje kurangiza ikiringo yari yahawe cyo kurongora uwo muryango. William Ruto mu ijambo ryiwe akaba yashimiye abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango ingene bakoranye neza muri ico kiringo ngo vyinshi byararanguwe mu bijanye no gukomeza inkingi nkuru zigize uwo muryango haba mu korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa. Izindi nkingi ngo zikeneye gukomezwa kugira zishikwe kwihangiro bihaye no kugira isoko rusangi n'ifaranga rimwe. Ariko ngo haracakenewe kwitanga kugira ibijanye n'amahoro n'umutekano bikomezwe muri uwo muryango, aho yashikije ko ikibazo c'umutekano urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bazoguma bagikurikiranira hafi kandi ngo kiri no mu minwe y'ishirahamwe rigize ibihugu b'ubumwe bwa Afrika. Ugiye kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko Yoweri Kaguta Museveni yabanje gutanguza icese ibijanye n'ukorohereza uruja n'uruza w'abantu n'ibidandazwa mu kuriha amahera ku rugero rumwe ku mipaka yo mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Nayo mu ijambo ryiwe akaba yaboneyeho gusaba cane ugwaruka ko muri uwo muryango gukomeza ukwidegemvya ubumwe amahoro n'umutekano mu ntumbero yo guteza imbere imibereho y'abene
b'igihugu b'ivyo bihugu. Ni muri iyo ntumbero rero n'icivugo c'iyo nama isanzwe igira ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko cagira giti dukomeze iyinjira y'ibihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu guteza imbere imibereho y'abenegihugu. Mumenya ko mu bakuru b'ibihugu 8 bari bitezwe muri iyo nama 5 aribo bashoboye kuhishikira, harimo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu ca Tanzania, umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni, umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamud, eka abandi nabo bakaba barungitse intumwa zabo. Mu gusozerano makuru uko mwaka utashe Uburundi burifadikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kwigenekerezo rya 8 ntwarante. Uno mwaka rero ukazohimbazwa ku civugo kigira giti uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka n'ubutungane bidakumira. Hano mu Burundi uwo munsi mukuru mpuzamakungu uzohimbazwa kwigenekerezo rya 9 ntwarante ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo iterambere ridakumira. Rosalie Nahishakiye ni mukurikire. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 8 ntwarante Uburundi burifadikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Uwo munsi udasanzwe ukaba washizweho inyuma y'imyiyerekano itandukanye y'abakenyezi basanzwe bakora ibikorwa bito bito mu mahinguriro yo muri Amerika, yo mu buraruko na mu bihugu vya Buraya, basaba uburenganzira butandukanye harimo no kwitabira amatora mu ntango z'ikinjana ca 20. N'umunsi wo gusuzuma intambwe tugezeko mu guharanira agateka k'umukenyezi no kurabira hamwe intambamyi dukwiye guhangana nazo kugira ngo dushikire uburenganzira bumwe kuri bose hatisunzwe ubutandukane bw'ibitsina canke irindi kumirwa iryo ari ryo ryose. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa ku civugo kigira kiti uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka n'ubutungane bidakumira. Ico civugo kiduhamagarira kandi gusubiza agatima mpembero ku ruhara rwa nyina w'umuntu mu kubahiriza agateka kiwe no gutunganirizwa atankunzi. Ihimbazwa ry'uno munsi mukuru bishitse mu gihe agateka k'umukenyezi n'umwigeme kubahirijwe mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ukwezi kose kwa ntwarante guhariwe umukenyezi ibikorwa bitari bike biriko birarangurwa. Ibiganiro mu maradiyo bishimikiye ku civugo byarashikirijwe kandi birabandanya no gushikirizwa. Amanama yo guhanahana ivyiyumviro ku bibazo birabiterambere n'agateka k'umukenyezi abandanya gukorwa. Ibikorwa bitandukanye bizorangurwa n'abasanzwe bitaho ineza y'umukenyezi. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa ku igenekerezo rya 9 ntwarante ku kibuga c'umupira citiriwe Ingoma kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Duhamagariye abenegihugu bose, abagabo, abakenyezi ndetse n'ugwaruka na cane cane abo mu ntara ya Gitega urwo rubanza ruzoberamwo kwitabira ari boheshi ivyo birori bitewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Twipfurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose baba mu gihugu cacu n'abarundi kazi bose bakorera mu bindi bihugu, mbere tuwipfurije n'abarundi bose. Murakoze. Amakuru twareko turashikiriza hani naho tuyasozere. Murakoze mwese mwayakurikiranye, mubandaye mukurikira ibiganiro vya televiziyo y'igihugu.